Hello, murakomeye meze fresh. Ego, reka ndabereke uburyo application bitwa Group Catcher, ingene ushobora gufata umusuma yakwivye telefone yawe utarinze kuja ku gipolisi. Iyo Group Catcher ingene ikora ni ukuvuga urayesara muri telefone yawe na Gmail, hama agerageje gukuramwo shema directement ikiza iramufotora kuri iyi kamera, imufotora atabizi, wewe ukaca ugenda ukayinjiza mu yindi telefone y'umuntu, hama ukaca uraba iyo sura yiwe ukaca ugenda kumuhigisha. Guys, mukurikirane. Ngene twestaranya application ubanza ukaza muri Play Store yawe aho ushobora guhigira iyo application, haba Play Store haba muri Mozilla, bivana naho uhigira ama application. Hamuki ukaza guhigisha ino, ugahigisha ukandikamo ijambo bitwa Group Catcher. Ngiyi jewe kubera sanzwe ndayifisemo ngiyi, uza kuraba nka Group Catcher iyi imeze uko Group Catcher iyi, hama ukaca wemeza, katwemeze. Guys, iyi application ni nziza kandi agushimire wewe uri gukurikirana wampaye umwanya wawe ukaba uri kuraba iki kiganiro. Ndakwinginze fasha ukore suivre, ukaba uri kukirabira kuri Facebook, ukaba uri kukirabira naho kuri YouTube. Fasha ukore subscribe kugira ibiganiro nzoza ntanga buri munsi by'ubwenge nawe uzobe mu wa mbere babiraba. Ego, ucuza hano ukestara, mwayibonye ingene isa, ucunga gusa ukaraba uko isa, hama ukaza ukestara ikabanza ikiyestara ikaja muri telefone yawe. Guys, iyi application ni nziza ku musuma uyestaye, umusuma kw'ibyo telefone kujya agerageza gukuramo shema yase kujya akuramo shema ikanka ikimufotora. Iyi application usanzwe warayishize muri telefone yawe nta citwaye arashobora kuyishiramwo, n'ubu nyene uri kuraba cuyishiramo yesare yigumiremwo gusa igihe runaka telefone yawe nibayikwiba. Kuko application birimo incuro zose ujya muntu azoba canke nawe uri kugerageza gukuramo ishema bikanka, iragufotora kandi gufotora utabizi. Ucutora rero yindi telefone ukacushiramwo iyo application na Gmail yoba warayihuje ko ucubona amafoto y'abantu bose bagiye bagerageza gukuramo shema muri ya phone yawe bikabananira. Nk'akarorero urashobora gusiga telefone yawe hasi, telefone yawe ukayita hasi, uyitaye hasi bakaca bayitora, canke wicaye ahantu telefone igatora umuntu ce bakaza bakayikwiba. Guys, arashobora kuyikwiba ujya mwanya wo kuja ku gipolisi ugasanga biratinze, ariko aha direct ya application warayizemwo ucushira mu yindi telefone y'undi muntu directement ucubona ifoto yiwe bikaca bikorohera ingene ushobora kuja kumufata. Mu nkurikirane gusa murebe ingene bikorwa. Ndakwinginze namwe uri kuraba iyi video, ndakwinginze utarakora subscribe canke suivre canke kuri TikTok aho uri kuyirabira hose, fasha nyabuntu following uzobukoze kugira uzobashe kubona ibindi biganiro byiza, ko turakora ibiganiro byiza yaba kuri YouTube yaba hehe byiza byozo gufasha. Murabe rero katurebe ko yamaze kwestara, iri kirestara katuyihige ko yamaze kwestara, turebe ko yaje, Voilà, umaze kuyibona rero imaze kwestara, ngiyi yamaze kuyestara, yamaze kuza. Murayibona hano ko yamaze kuza, niyo iyi Group, niyo iyi ni application ifata abasuma, ifata umuntu wese ariko ashaka kugerageza gukuramo code yawe mu gihe telefone wayitaye. Ngaka hano murakabona ko amaze kwestara. Reka tukinjiremo rero, ucugafyonda ukinjiramo indani. Guys, mukurikirane ukinjiramo indani, mubanze bye biriko biratinda kubera telefone yanje nta gifise RAM nziza, ariko ucuza gukanda aha urabona ko baguhitishamwo inzira zibiri mu buryo bubiri. Urabona ko baguhitisha mu buryo bubiri, urabona handitse je vais récupérer mon téléphone si levore, tishobora kugarura telefone yanje mu gihe yibwe. Urabona je vais savoir si quelqu'un essayer d'utiliser mon téléphone, canke nshobora kubona umuntu ariko agerageza. Rero ca dukanda aha kabiri, twe duca aha kabiri, hama kacushonda handitse démarrer, hepfo démarrer, hama kacushonda aha handitse OK trouver, aha yena aha ucushonda aha ucuza gukanda aha nyene aha handitse ngo kin offre trouver. Reka tuhakande, ukahakanda ukacuza hano ugashiramo pin
pine uza gushiramo mode pass bizaguvana uza gushiramo mode pass usanzwe ukoresha kuri shema nyene kuri iyi telefone yawe ushanze ukoresha canke pine canke mode pass wewe canke ugashiramo iyo ushaka kuburyo ariko uyibuka kuburyo iyi application yigiyemo ku yindi telefone igihe bazobayikwibye ushobora gushiramo iyo shema jereka nshiremo iyo shanze nkoresha hambere hamuka acceda ukotoriza hama kwemeza hejuru ukotoriza indira gato hama gafyonda suivant hama gafyonda autoriser administrateur ukotoriza bivana telefone yawe ururimi rimwe hama kashifyonda handitse activer set administrateur set up administrateur hama ho gafyonda kuri suivant kandi hama ututuntu tubiri twose ukatwugurura urabona ko twuguruye autoriser tukatwugurura tudusinya tubiri urabona permission de notification ni travail en arrière proactive arrière rero murabona kari kamera yaha front n'ijya ibyo murabitahura hamukaje fyonda kuri suiva hamukaca autoriza kandi handitse autorize hamukaca ukanda muri aka kantaka kerekana ko politique wayemeye ucukanda muri aka kantaka akanye naha handitse si reka tuwakande ukacuha kanda hamukaca autoriza kandi hama kachufyonda handitse toujours autorize hama kachusubira inyuma gato hama kachufyonda kuri suivant hama kachufyonda activer email aha rero tugo dushaka dushiremo email hama suivant kandi guys aha rero niho hari umutegaha guys urabona ama email je warimo mu telefone wanje wewe ukoresha email imwe uyize muri iyo telefone yawe iyi Gmail irimwo jewe reka nkoreshe kwi ya Wizi Kavyonzi reka ariyo nkoresha kubera iyi nayikoresheje ntacu reka nkoresha ya mbere itangisha ka Wilson hamucufyonda kuri Swift iyi Gmail rero guys murahagabira ahantu iyi Gmail yawe bisaba nakubwiye ko iyi application ishira mu telefone yawe uri gukoresha iyi nyene uri gukoresha mu gihe biyaye kwiba iyi application zoyistara ku yindi telefone wundi muntu mugenzi wawe hamushiremo iyi Gmail nyene wari wasanzwe warashize muri ya application hamucufyonda suiva urabona ko ndayishizemo jewe fyonze okay wewe rero iyi Gmail bisaba ubuyizi iri muri yo telefone yawe iyo Gmail email ubuyizi ku buryo bayikwibye iyo email ushobora kwishira mu yindi telefone wundi muntu hamukesara iyi application nkuko ndiko ndabigira hamukaje kuraba amafoto y'umuntu yagerageje gukuramwo shema muri telefone yawe ujya muntu yakwibye ndaza kubibereka hama tukaca dushonda kuri continue aha directement email urabona ko bariko barayemera ca dushonda kuri continue rindira gato kubera amarezo naho ndi biratinda amarezo hama ndasubiyemo guys nukuruka buri mushasha kuri urubuga rwanje fasha umpe suivre canke umpe subscribe kuko ni byiza cyane biramfasha kubona ndiko nkora ntariko ndirorera uzobukoze cyane nyambo tarabikora raba ko wampaye suivre canke wampaye follow hamu partage hamu comment ikindi kiganiro canke ikindi kintu wipfuza ko dukorera canke bikanka wandike muri commentaire uvuga ati je byankiyaha kubyo nshobore kugufasha hamu kacufyonda kuri suiva hamu kacufyonda kandi handitse essayer maintenant gera muri application murayibona ko amaze kuyigeramwo aha direct ucuzana ino mwaka kantu aka kantu kameze nk'akarogo kano karogo kameze nk'umuntu aka niko cuzo gakandamwo ucuraba ndagakanzemwo murabona voilà ko tugeze mu mafoto izi ni foto nagerageje ndiko nkuramwo shema biranka ya byahise nyene byahise niko nkuramo shema ikigufotora kandi gufotora utabizi ikoresha iyi kamera y'imbere nyene yiri kirakuraba igufotora utabizi ntiwumva ivuze ngo oya iragufotora bien bikagoboka hama kandi inagufotoye rero ikiza cy'iyi application group catcher iyi gufotoye neza ufyonze ku ifoto hano nase kuyifyonda ko ugize ifoto zose ugifyonze ko ucubona adresse y'iyo foto yaho uwo muntu ari commune arimo na localisation ibiriko no kurere application ikora iroroshe irafata umuntu binyarutse
cyane rero ubu abasuma muragabe twabaziye iyi application rero yigumira muri telefone uko ntacyo yica nta kintu na kimwe iyi niyo igufasha gusa security igihe runaka bazoyibira uzogerageza gukuramo shema tabizi shema tazi kujya ushizemo itariyo ikifotora kuko shema yawe nta musuma yo bayizi wo kwiba telefone ntayabazi ariko hagerageza ariko akuramwo ikakiguma imufotora uko imufotora rero nabisubiyemo ucufata ijya Gmail twashizemo ijya email twashizemo kayishira mu yindi telefone y'umugenzi hamukaca wesara iyi application nyene Group Catcher kujya nyene wa yesai ucubona amafoto ya telefone yawe n'uwakwibye ahaherereye nuko murakoze wakoze kudutiza umwanya nturengana ndakoze suivre ndabisubiyemo urebe kuba warakoze follow wewe uri kurabira kuri Facebook wewe uri kurabira kuri YouTube raba ko wampaye subscribe canke uri kurabira kuri TikTok canke uri kurabira kuri Instagram raba ko wamfollowinze nuko murakoze kandi ntibagire gukora commentaire gutanga commentaire hama like canke partage ubihe abandi bantu inshuti zawe partage abandi inshuti zawe zibibone canke ikindi kiganiro wifuza ko dugukorera ndagusabye andika muri commentaire canke niba byakunze canke bitakunze byandike muri commentaire ndagufasha sawa murakoze